ujya mukobwa ndaba naramaze kumushira mu nzu urazi yuko ni inkwano naramaze kwitanga kandi urazi yuko ari nivyo vyeze mu bisanzwe ugasanga umuhungu arazanye umukobwa aramushize mu nzu mu misi miki ugasanga umwana aravutse badafitanye n'agashusho na kamwe abwo niwe nagushimiye cyane gose uri umugenzi ikindi naco ntare naguma umfashe bagomba dutohoze neza unkurikiranire umuntu yamuteye inda kaneza kandi bishobotse urondera abagenzi bawe wizera inkurikiranize frame uwo bukoze bandifuza kumenya ndifuza kubona umuntu yateye inda kaneza je bishobotse n'amahera y'amagenzo yaguha bishobotse ubikoze neza no mu kabare tuzogenda tujye inkoko twisanzura mu bisanzwe ntugire ikibazo to buryo uramaze kumva ijya ndirimbo ya Kiriku ishasha ati biraharawe burya biraharawe gutwara abakobwa benshi usanga batwaye inda z'abandi bahungu kaca baza kuzegeka ku bandi ariko rero kuba wowe wampamagaye nk'umuntu wizeye mwakuranya zi quartier yose kuntu imeze cyo gikorwa ngiye kugikora nabo bantu je ndafise abantu biwanje nizeye ico gikorwa tugiha iminsi je nzoba ndakubwiye umuntu yoba yaramuteye idaka neza ico gikorwa ngiye kukirangiza mukuri ntare ubumfashije cyane gose rondera abo bantu ukore iyo diri naguhaye bishobotse je nzokongereza amahera kubera nkeneye uminyisha mu misi 3 imbere papa kaneza na kaneza batarashika muhira ube bamaze kumihonyisha nkazosanga nimba ari bahe yamuteye inda nzoheba bahe n'umutonya wanje ariko nkazosanga ari uwundi yamuteye inda kaneza he alala azondiha tuzoharura byose nije namwigishije ujya mukobwa nije namutangira amahera y'ishuri bimwe naramuha nkazosanga ari uwundi vrema tuzohoza ico je ndagusanga azitoma ahubwo reka kunyoteza tugende umpigyo rimwe ibindi navyo turabiyagira imbere gikorwa ngiye kugikora Amatoma wakoze gusubira kumpamagara kandi ndavyishimiye cyane meze neza none ego naje meze neza ndakomeye ndashima uko biri kose ego hama nawe reka ndagushimire kuba wanyitavye ukaza ngaha tukabona nira ngaha ni byiza naje navyishimiye cyane gose ego hama ndibaza uyu munsi n'umunsi wo guha inyishu wawe dodo ndakubaze kwanza mbe ubu ufise umukunzi oya ariko naramwigeze ni byiza none nawe urafise umukunzi jewe bisa nuko noba ndamufise ibikorwa ngomba ndaguha kandi we mu basore bose ngaha ayenda ndimukira gitse cyane banzi kandi rero brand ikibazo c'amafaranga ntuze kugira ikibazo kuko amafaranga arahari fucking manager nibwo nashaka ndinze ndakurondera urazi yuko je nta gukora amafaranga kandi nawe je ndazi wandondeye uzi yuko nshoboye kandi nakazi ndagakora neza cyane midiri amarero amukobwa arahunga hamwe quartier yitwa Kaneza dushaka tumukurikirane tumenye iganda afise iyo yayikuye tumara ku murongo umuntu yayimuteye amafaranga yawe arahari
Sawa sawa. Je nanzu urazi ko ndi umuravyo. Mbwa mukobwa nyene. canke noba narakugoye. Oya ntabwo wangoye. Yego. Mbo hama umukunzi nawe ndamufise ariko hari ingorane kwanza dufitanye gatonya. Kora hari ibibazo vyinjiriye hagati y'iwacu. Agabenda mu telefone bose. Yes, hello. Komera. Ndamubona ari mu maso yiwanje. Ego mumukurikirane. Muca mu Inyishu. Sawa. Sa, Ndaenda bakungura ariko dukora kujya munsi. oya imisi ni myinshi. Ego. Hanyuma gutise. Ni neza. Umwireje ga. Gaje abatama n'ubusa baguma bashona. Yako duhari twirije nta kibazo. Usanze dukomeye twirije birahari bariko bararondera. Ni byiza nakare mu mushitsi arondererwa ashitsi. Yego. Sivyo biko abantu tumenyereye. Nivyo. Hanyuma gute rero umugambi wacu ibyo twayazi cyagiye. Iri gutise. Ya mugambi no kumurindira bahakaza. Yego. Hanyuma ko tawumbona ngaha yagiye. Si hari na mwene wabo si hari. Sinzi yo baroye. Urashana nakaneza wanje mbona atarashika. Urazwa yaje imbere yawe. Nta urashika hano. Nari kuri banamurondera ndamubona ngaha. Ya ni wari no kunabaza. Rero sinzi byamubaye ko kaneza wanje. Naho urabibona yaba yahashitse ubu hamusanze. None ho ngira ngo yoba bahuriye hiyo kumbure bariko baraganirira hiyo bahuri. Kunya bari bafitanye gahunda. Oya ntawe ubizi vyari byo. Ntawe ubizi. Ahubwo reka ndamutelefone bahe numve. Wapi telefone yabahe ntirengana. Reka ndabe ko yatoma yo birengana. Halo. Hello mama. None ko watevye. Gahunda mwazibagiye. Namwe ni wanyu nta uri hano. Yego hari hano nakubitiye ariko mukanya noba ndagushikiriye. Gira vubuze. Si wakaneze yamaze gushika hano. Yego ni nga hafi nyene. Nina mukanya noba ndagushikiriye mama. Sawa. Reka tukurindire. Okay. Ujya anye itelefone yiwe ama yakije sumunya n'umunyamitwe ujya wewe. Aho ni sawa rero. Hanyuma nabaye biyakina nyine usanga byari byamugoye. Kumbure hari gihe boca bashikira rimwe. Yego. Sawa, hanyuma mu mazi kibarindiriye rero. Urabona nakaneza wanje nabonye ko atarashika. Yego. Tube turayaza. Jewe muri bukaneza aho duherukana ibyo twayatse. Yego. Bari yaje kubabaza umugambi mwigejeje imyiteguro yoyo imeze gute. Ko je vuba ndashaka ko bija mu ngiro ibyo twayatse. Rero kuri ubu rero mama bahe. Je musanzwe muzi neza ko je ndi umuyisilamu. Umuryango wanje wose ari abayisilamu. Kandi mutibagiye muribuka n'umugore wanje
nyina wa Kaneza twapfuye iki ivy'idini kandi byatumye dutandukana yarahukanye aragenda Uke neza rero ibyo nakubwiye ugiye kurukana shaka ko ntuzeye bahe abaza kuba umuyisilamu mama murafise ikibazo oya si ikibazo mama aramamagaye gatoya hama ndibaza nzoguhamagara undi munsi ndagwinsha finale sawa ndakeneye mu gatoya umva ngaha huri turi mu kigwa cya shetani nta n'umuntu n'umwe azi aho uri atari twebwe nyine kandi ngaha ntibushobora kwiboha cyangwa kwibohora mu gihe utishyuye ibibazo bikurikira utavyishyuye neza uriko uranyumva kandi utishyuye ibibazo neza usigara ngaha tugomba tugukorera ikintu siko bashobora no gufatwa ku nguvu turi babiri umwe arurira arushe uwundi aveko uwundi ajeko n'uwundi ajeko mu gihe utishyuye ibibazo neza uriko uranyumva icyambere raba umuntu mu muryango iwanyu wizeye afise ikashi no kwanza ndahinduye hamagara nyene iyo nda niwe ashobora kuba afise umwitwarariko urenze kuri wewe kuko umufitiye umwana uranyumva hariho ikintu niyashika ngaha tuza kumwibariza twebwe kandi utabikoze urababara mu buzima bwawe kandi ntuzigera uvyibagira Mwega basha muri bande no muri bande mwebwe kumwanzanya no ivyo ntibikenewe kumenya ngo ndinde canke ngo ninde yantumye canke ngo no ivyo ntibirimo hamagara nyene iyo nda mumbabarire basi jene mfuma mumbwira mpamagara abiwacu bazana amahera mu ndekure mumbabarire nje ko nzi ko muri aka gatumba atanu ndatuka ni kubera iki mungira iki kibi mumbabarire mu ndekure iyi ndome ngo niyabaye biyake biyake kanya gahimbi kaya kuguteri vuga neza wayiguhaye canke tugukorera iki ngume ngo niyiwe kandi isigaye byose tubikora nk'ababanyi nta kibazo nifuza yuko n'umubanyi muhereranye cyangwa duhereranye adashobora kumenya icaba cyangwa adashobora kumenya ikintu na kimwe hagati y'ibiri hagati ya baheri yake na Kaneza wanje tubigire nk'umuryango karibu mwana sawa Kaneza sawa mama sa gute amahoro bo mwatevye arahana twari turi mama gatoya nabahe oya bahise namubona narashika nga oya ha uhari urabona ko napaka neza yashitse kuva kare na mu telefone ndamubura ntandonka wewe ego papa Kaneza karibu rero Oshaje n'ukuri mugize neza kuma karibu sanze hamaze n'umwanya utari muto nakadumba kabitse urumva gusa ko turatera inkuru na mama wanyu kuri bya bintu yigira kubabwira ko twigeze kuvugana baravuganye ibijyanye na baheri yake na Kaneza je nifuza ko bijya bintu twavuganye na mama wanyu ko byoba n'ingoga kwaba n'imisiri kiratujana kandi mama wanyu nakaba namubwiye yuko nshaka kwiba mu ibanga sinifuza ko umubanyi wanyu azobimenya cyangwa umubanyi wanje azomenya ibiri hagati ya Kaneza na baheri yake
Nije rero ngabwira ngo ndabibutse. Mumbure ndonkereho no kumva ingene imigambi yanyu. Yes, man. Waniga. Yeah. Hari ikintu ushaka kumfasha. Kuko uravyumva umuntu akeneye ubufasha ngaho. Siko ndagusaba umfashe n'ukuri. Akeneye ubufasha vyihuta aragwaye. Ari hajya hepfo mu kizu. Oh, mu kizu man? Hajya hepfo mu kizu. Oh my god. Aho hepfo. Boy kana gufashe twagwaye iki? Sinzi vyagwaye je tugende ndakwereka ibintu. Boy sana. Oh, kuna wembona man, ndarushe motherfucker. Huh? Yeah, arihe tu kuna wembona motherfucker. Jewe tibaza bahe cyambere ni mutonya wanje. Bahenda ndamukuriye cyane gose. Hama nagerageje kubumviriza wavuze mama yavuze ariko rero igihari papa kaneza. Ku bintu muko muravuga nibyo kandi ni byiza kubera niteka kuri twese ariko rero gico mbona hari ibintu kwanza turimwo gatonya sinzi yuko mushobora kubangira gatonya tukabiheza ivyo bintu turimwo hama vuba cyane tukabaha inyishu. Yego Sawa. Hanyuma je ndibaza ko tangorane cyane. Kanatsinda ntakamaro ko kurindira abahibi yake. Ibyo bahibi yake ari kutubarira ibyo mutubwiye. Reka rero turindire. Imana icyayi. Hanyuma kuri ibyo twasezeranye. sawa. Mbona jiwe iyo aho ndije nariteguye. Narahejeje ikintu cyacu cyose. Kuko nta na kimwe gisigaye. Gusa nimwe mwari mwagereje. Ni byiza cyane turagushimiye. Sawa. Anogira wisoze. Yego ndabona ko n'umwanya uranjanye. Urya ura umwanya ahubwo ngaje kuraba kaneza wanje. Kaneza wanje sinzi yaye. Amatoza muyagejeje he? Amatogoza hano hageze ahantu muga biriko biraducanga neza ariko turatora inyishu imeze neza kujya mu demo amubajije vyose twamukubise no kubita kwega imishatsi mugaranka kutubarira ukuri gusa bahebi yake yamuketse ntiyavuze ko ari bo ahubwo aho bigeze ndabona twotangura kuraronderera mu bagenzi bahebi yake kujya mu demo iyo yakuye ijyanda bisigura ko bamuhaye ibiyovya bwenge dogo vyuka uri kuriryamika nibishaneti nk'iminyororo yimba. Oh my god. Umviriza ndazi ko wigize akarima rirenze muri kariti wigira umusazi uno munsi wahuye n'umusaza kurusha amadegre fisi ibibazo bishika kuri 3 ngomba kukubaza uvyishure witonze kandi wiyumviye ureko uravyumva ukavyishura nabi utagomvye kunyishura uhasiga gatwe. None urakwije neza kwe
Man, ko genda umuniga man. Je narahuye na wa 50 cent. Urabazi wa Arnold Schwarzenegger vandame ku musaraba uramuzi. We koza ni fake ufise. Cyangwa uri cinjira. Wa muco uvuga ngo urumuniga. Koza chabwo yo. Je ndazinanye n'abantu benshi cyane. Babakinyi b'amareresi bo muri Amerika, hebo mu Buhindi. Uramuzi ga yaririmbye. Kahona byari he. We wavuga ko je ndazinanye n'abantu bo muri Burundi, you know? Guchi nahidi dadahe. Shituko dahadi topakdaha. Soni deo. Shitahdi ruhit. Stop. Kona bahebi yake. Kwa gakubisi turagakubita turakagira nabi unye nakunyonekane hanya muri kiriya kindi cyumba. Nawe nyene yatobare yuko amaze kubonana n'abakobwa benshi mugabo ujya kaneza batarigira babonana. Ahubwo rero byoshika tukarabira mu bagenzi babahebi yake. Gasanga baravyirishije gasanga yaramuhaye n'ujya mu demo ko birashika. Ibintu biraharawe cyane ngamu gisagara kuboreza umudemu katisanga baramugiye ko abandi bahungu. Sangure turondereye mu bagenzi babahebi yake. Sinzi kuvyumva. Hari umviriza ndakubwira. Kuba yavuze uko nimba yashiketse sawa reka turekane nabyo. Ariko muri kujya mu kabwa ataye. Mumurekure mumubohore umusore kandi kumukubita mumureke ataye. Kimwe gusa muntoreze mu bagenzi biwe. Mu bagenzi bahebi yake. Bazatuzoronka umuco neza. Sawa? Ariko idire mugume mwikora buke. Sawa? Ndakwizeye. Amakabahebi yake tukabandanya igiti. Tukashushe kajya ko bivuga neza kajyanye tukabandanya. Bahebi yake ni mutunyayo wanje. Ndazi yuko ibiyayura mutu byarabazi kumonana mu mutwe. Nemo mureke ataye. Musa amatoza mwakorere mu bugenzi. Mushahara wacu nawo bimeze gute rega. Canke ndaza kukuraba turabivuga. Umushahara uriho kora kwanza akazi mugakore neza. Agenda mu buhoro ujya mukobwa atahe. Mu mureka atahe na bagenzi babahebi yake nabo nyene kubakorera. Mu gikoruko. Komera. Sawa. Gutaha. Nibi. Kora bavuga. Reko. Ya. Ofi. Ushaka gutaha. Mukugira utahereye. Bisaba yuko nsoma. Ibizo. Abaca ndakore ku gutaha. Kaye reka kwiriza. Yarutse. Reka po. Yarutse. Po. Setiriza. Bizo. Iyo po iyindi. Naho. Uguma ngaha. Cyo kwansoma je uri kuraye uririza. Soma neza ndazigwiza n'icuro 30. Setiriza. Fise no bumwa bumeze nabe. No. Umviriza rero. Ndagusize ngaha umviriza. Ndagusize ngaha. Mu minota nka 10. Cyo iruhora utaha. Uje muhira. Umvise. Mushenze. Abiri. Kaneza mufitani ubucuti buki. Gatatu. Indafise kwa tubwiye ko ari yiwawe. Hari cyo biziko. Inda yiwanje. We, kosa nze ndashonje kwazi cyambere. Umva iyo nda yiwanje Kaneza we bayifise. Peti acha urofu. Peti yangu reka gushitiriza sha. Je ndakumena umutwe. Ndasara je. Umva je uraboshwe Sara. Je ndakumena jewe. Umviriza jewe byo kuvuga bya Kaneza nibege. Ico nzi cyo gusa. Je abakobwa barankunda sanzwe ndo muhendi sama. Abakobwa bose ngo ngamura agacimbi. Ibice 60 kwijana ramaze kubonana nawe. Ico ni shambere. Mugabo gukura mu wa mukobwa afise isura y'icataraye nkuma ndabivuga. Nitwigire tubonana na gato ujya arabijya sura yiwe. Avuga mu Burundi. Ko abarundi kazi ko nibeza cha.
Na cyane cyane nganyene mu intara yiwacu. Aho ngabo basa neza. Petosha kwa msazi. Hapana man, I am not crazy baby. I am not crazy. Ndakumena umutwe. Ndakumena umutwe. No motherfucker. Yabwo je gira ni gogasha. Ndakumena umutwe. Ishuri ibibazo ndiko ndakubaza. Tana avuye muri California. Kandi nagakumvura ugo mutwe sha. Aho rwanatagaza umwanya. Uranyishura cyangwa ntunyishura? No motherfucker. Fayiro meni kweli. Cyenda kumena umutwe je. Ndagenda kwereke. Urambona uwundi we. Le jamaa ni msasi kabisa kama fenomeno wa buyenzi. Kaya gahungu kanywa ibiyobyabwenge byinshi. Kari. Kanshuhije umutwe nabuze n'icyo ndico. Kandi kugafata umuntu akagacurika akarabisha mwiwese. Cera goma ashaka karekurirayo. Ntagoma ndakamena umutwe. Umviriza rero tukihoza. Inyishu Media. Mambo ya Inyishu Media. Tuko na wadada wazuri. Wamutama Banderas baba president. Respect mtwa. Nare. Unamuona bahevi yake. Mr. Black. Welcome bro.